kw'izina ry'abarongoye umugwi uje gutegura ihiganwa Tamba-BIK ku nshuro ya 5 tugeze ku gice ca nyuma ciri higanwa Tamba-BIK ku nshuro ya 5. Ni higanwa ridasanzwe riza gushigikira impano z'ugwaruka biciye mu ngabire baronse yo kuririmba. Ihiganwa rero ku nshuro ya 5 uyu mwaka twashize imbere imico n'akaranga y'u Burundi. Ugwaruka aho gwagiye ruraririmba indirimbo zitandukanye. Twahereye ubwa mbere ari imigwi ishika 70, harabaho ihiganwa biciye mu buryo butandukanye tuja mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma demi final aho twadufise imigwi ishika 10. Ico giteramo kikaba cabereye mu ntara nziza ya Gitega ku itariki 20 z'ukwezi kw'indwi, aho twaje dusigarana imigwi 5 ariyo yinjiye muri kino gice ca nyuma final ya Tamba-BIK 5e edition. Iyi migwi 5 yose iri muri kino gice izoronka ubushimwe nkuko byatunganijwe n'ishirahamwe BIK, kuko ico twipfuza no gushikira ugwaruka mu izo mpano mu kwiteza imbere no kumenyekana cyane cyane ibyo dusanzwe dukora nk'ishirahamwe ikingira ibintu n'abantu aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero muri rusangi twebwe nk'umugwi utegura iri higanwa Tamba-BIK twiteguye cyane ikibanza tuzokoreramo la finale ku itariki 7 z'ukwezi k'umunani 2026 ku munsi wa 5 bizobera hanyene kuri Rococo Brasseur, aho guhera isaha 10 z'umuhingamo imiryango ya Rococo Brasseur izoba yuguruye biteguye kubakira mwebwe mwese abarundi n'abarundikazi n'abakorera ibintu y'abingaha mu gihugu cyacu Burundi. Ico gihe imiryango izoba yuguruye kugira ngo batangire kubakira. Rero bitunganije gute mu kwinjira twavuze yuko dushigikira impano z'ugwaruka tuzotanga ubushimwe. Twace dushiraho icofa cyane cyane kugira ngo iyi ndinganizo igende neza, aho kwinjira bizosaba yuko umuntu agira amafaranga atanze yo ku matike. Itike isanzwe ni amafaranga 15,000. Itike twavuga ko ari iyisanzwe hagati na hagati semi VIP ni 30,000 harimo icyo umuntu ashobora kunywa. Itike ikurikira ni itike ya VIP y'ibihumbi 500 ijako abantu 5, table de 500,000 ijako abantu 5. Hakabaho na tike sponsor y'umuriyoni. Ni kuvuga umugwi uri muri ninganizo ya Tamba-BIK bariteguye, ico kunywa kirahari, byo gufungura birahari, abastare bacu turabona barakomeye bameze neza, twiteguye kunezereza abanyagisagara na cyane cyane mu ntumbere yo gutanga ubutumwa biciye mu ayo majwi baronse yo kuririmba. Abantu abarundi n'abanyamahanga bakorera ngaho iwacu mu Burundi bamenye iby'ubwishingizi, bamenye ku bundi butunze itunga ridasanzwe riciye mu banyempano les artistes abajene nabo gushigikirwa na cyane cyane abastare babakuriye bakaza barafata ukuboko babereye kumwongo humba n'udahoma kugira ngo nabejo igihugu cyacu kizobe gifise ugwaruka rushobora guteza imbere igihugu biciye mu kuririmba. Muri make rero nibyo noshikiriza mu bwamenyesha makuru mufishigije shika kure tangaza abanyagisagara n'abari hirya no hino ko umunsi wa 5 itariki z'ukwezi k'umunani Assurance BIK yiteguye kubakira ngakuri Rococo Brasseur guhera isaha 10 z'umuhingamo. Ifinale rero yatandukanye n'ibindi bihe kuko nabagiye ko mu migwi 70 twagiye muri demi final dufise imigwi 10. Aba rero 5 base muri finale ko bose nabafise imaro kandi dasanzwe. Bose bazoronka ubushimwe. Aho mu wa mbere uzoronka amafaranga angana n'imiliyoni 10 y'amafaranga y'amarundi. Ariko muri aba bose 5 nta uzogenda uko yaje azogenda atahanye bahasha yo kumusha kumucenga kuko iyo mpano ikirafasha gutandukanya murakoze.